bakunzi bacu muriko muradukurikirana aho muherereye hose haba mu gihugu canke hanze yaco mu ntara zose zitandukanye z'igihugu buni wa mwanya tuganira namwe mu nduheze twaraganiriye ku congereza gikunda gukoreshwa mu buzima bwa misi yose tuzoza tubayagira ibintu byose vyankenerwa dukoresha tubamwo mu buzima bwa misi yose. Ego hanyuma rero turabahaye ikaze tugire dusangire ikiyago hano imbere ya kamera turafise mutumireho tugiye gusangira ikiyago jewe nitwa Niyonshuti ya Venice. Rero hanyuma rero twashaka yuko mwo dukurikirana mukakurikirana iki kiganiro ego hanyuma tumuhe akanya nawe yidondore. Murakoze cyane mbere na mbere ndashimye cyane gose kuba mwanyakiriye niteka cyane natewe mwakoze cyane gose ku mazina yanje banyita Ella Fiona Igiraneza nkaba ndyohewe cyane kubana namwe mwakoze cyane. Hanyuma rero urumva giriye ko nk'umugi w'igisahiro no munsi tuza kuvuga ku kintu kijanye na customer care. Yes. Customer care sinzi yuko bese customer care ni biki wobwira bariko baradukirana customer care ni? Yes, so what we call customer care. Ugira utangwe ugire wigishe mu congereza rero ugire uvuge. No. Hari igihe nyene usanga navanze indimi baraza kugerageza baze barambabarira buke gusa muri make mu Kirundi ngerageje gusobanura neza. Customer care n'uburyo bwo kwakira neza n'ubugwa neza ukakira umuntu aje akugana haba mu bidandazwa haba muri organisation runaka aho ubukorera hose ukakirana umuntu neza ubugwa neza ukamurosa icaje akwipfuza ko utarinze kugira kumugoza ibintu byinshi tamugoye tomujyagaguye kumwakiriye neza cyane gose. Hajya no mu Kirundi burya umushitsi bavuga bati umukiriya n'umukwe cyane. Urumva rero umuguzi umuntu aje kugura umuntu akuganye cyangwa aje kugura cyangwa aje kurondera ubufasha service muri company muri organization institution cyangwa any other service urumva uteza kumufata neza. Urumva rero customer care tubanje kubasigurira neza tugiye mu siguro yimbitse wari wabiciye ijya nino gatoya ariko atashaka dusangire izi nsiguro zimbitse kugira ngo tuze guca rero turaba aha tuzungurutse niba koko mu by'ukuri mu ma service atandukanye customer care ihari aho tubaye muhira ku isoko a church in any other service yuko customer care bihari by definition rero mu ndangura kintu customer care is the process of looking after customers. Urumva looking after customers ni kuvuga ni uburyo bwo kwita ku muguzi ku mukiriya to ensure their satisfaction kugira ngo umenye neza yuko yanezerejwe n'ibyo wamukoreye na service wamuhaye n'ikidandazwa yaguze. It involves helping them before, during and after a purchase by offering assistance. No kuvuga imbere yo kugura mu gihe ari karagura n'inyuma yo kugura hariho nibyo bita after service. After service umukiriya yaguze ikintu urakurikirana ushobora no kumuha nk'umuntu aguze yaguze imodoka muri company yiwawe hanyuma rero akagura imodoka arashobora kugenda kuza kugura ipine hanyuma ugaca uyifixing kamushiriraho ipine for free of charge. Free of charge ntumurihisha yerera after service bita service après vente mu gifaransa urazi gata gifaransa nzociga service après vente ako kaba kinji
wavuze ngo ako kabakindi nakiyongeye kutundi nka bonjour okay voilà rero ubwa mbere tuna importance of customer care no kuvuga akamaro ka customer care it builds customer care loyalty, increases brand reputation, reduces complaints and returns, encourages repeat businesses, generates positive and word of mouth. Word of mouth no kuvuga abantu baravuga ngo baje muri company bakagura ibintu bakagura cyangwa bakaronka service bagenda babibwirana bita word of mouth babivugana bita do bouche à oreille bagenda babibwirana hariya muhamenye hariya bigenda neza hariya barakwakira neza hanyuma it increases the brand company brand urumva company la marque ikintu runaka iraduza izina company iraduza izina hanyuma customer care reduces complaints and returns imyidogo ibamike muri key principles of good customer care no kuvuga les principes clés the customer nziza service clientèle. Customer care ita service clientèle ni gisata kijejwe gutunganiriza neza kwakira neza abaguzi cyangwa abantu baje bagana company baje kurondera service so key principles of good customer care rero kwakira neza abakiriya ubwa mbere respect respect no kuba umukiriya uramuha icyubahiro to respect treat every customer with dignity agateka k'umuntu arakagumana ari umuntu rero aje nko muri company aje kugura ibintu hariho rero abantu batazi neza business cyangwa se working for people serving people akakuraba akibona hari umuntu ugasanga aje yambaye ikanda mbiri ugaca ujudging the book by its cover. Imagine wewe umubonye gutyo gusa weza ngo nta mafaranga afise ubujya wewe ngo nta mafaranga afise ntumenye yuko konte ziwe zuzuye amafaranga ibyo byaracitse arandumvise umutama yivira ruguru yifitiye amafaranga batamba baruguru hari abafise amafaranga araza hanyuma ziwejumbura mwana w'umukobwa rero ngira mugani yari wewe urumva rero aca rero we baramuraba ati yaraje kugura imodoka amuraba ngijya imodoka nanga arantu badandariza imodoka ugenda ati ijya ngijya baramuraba baranga no kumubwira kubera babona yuko atamafaranga yobona yaje bo bararaba bagasanga do look ikintu kimwe coco nabonye ukuri physical appearance irahenda abantu ko umuntu agaragara physical appearance ko umuntu agaragara birahenda abantu yuko bakamubona mu image itari byagenze rero burya uwo mutama yaciye agenda hejuru kwa the overall manager kandi yari nyene business overall manager ntabwo yari a hired person ntari employee ntari umukozi yari nyene business agenda avuga ati bajya abana bawe bite tugenda basabye imodoka ariko ntibariko barambwira ikintu na kimwe yego bugiye urazi ikintu cyabaye bose barabuze akazi cabirukana numva yukaze niyo bari barize customer care nokuri urumva kari kibazo urumva rero ntuze ya customer care rero you don't have kuraba umuntu urabye uko yambaye urabye ibirato yambaye ngo ucuvuga ngo ujya ngo siwe ngo siwe gute cha kabiri empathy love caring yes understand and share the feelings of the customer ukishira mu kibanza cy'umuguzi ukamwumve wo ukumva uko aje kugusaba ukumva yuko ukishira mu kibanza ciwe ayo feeling yiwe amasantima ukagerageza kwishira mu kibanza ciwe okay communication
aha communication rero communication urazi kigoye niyo mpamvu iki gisata cha customer care cyategezwa gukoramo abantu bari good at communication. Communication no gusangira information is sharing the information. Gatoye mbaze ikibazo kimwe umenya gute yuko umuntu ashobora communication canke iki nkuko onye waruvuze ngo iki gisata ca customer care kigomba kujamwo abantu bari good at communication. Yes, good at communication. No. So we turiko turavugana ndavyumva ati aro yes bad communication ugasanga ari umuntu avuze ari bitutsi gusa bisohoka muka no umva communication cyangwa ugasanga wrong communication ugasanga ico ushatse kuvuga sico wavuze ko communication in its definition mu ndangura kintu yayo no kuvuga no gusangira the sharing of information. Sharing rero je mvuze ikintu we ntugitahuwe kandi the purpose of communication is to make you understand. Nukugira utahure rero mvuze ikintu we ntutahure communication ntiba yabaye. Urumva rero suppose muri customer care washize umuntu ari bad at communication atazi gutanga amakuru information umuntu azoza ntashobore kumusigurira n'ama service ahari azogenda atazi ama service ahari kubera ko communication yiwe atari nziza. Are you good at communication? Yes, I am. Maybe. Niwe wobimbwira yuko ndi good at communication kubera yuko jewe sinokwimenya. Ngenda ubwiye hamwe wowe wiyambaza marinette utari ya hejuru uri utari good at communication. Wani kwa bijanye kabisa. Customer care, Okay? So patience. Patience, the patience. Kwihangana. Ibyo bintu biragora. Biragora gute? Wewe wamwibwiraga ngo urumva ngo barigiye ngo umuntu aze umukiyaza udandaje nk'impuzu. Impuzu zose akazisambaguza akakuriza ingazi ukaduga hejuru kukayetajere kanyuma. Ugiye kumanura. Ari n'igihe wokoro ibazi. Ariko aciyava ngaha ataguze ikintu naki tubuze reka somakia none bagura ku ngufu yaraba imukwiye kugira yigere we nawe nico cyakuzanye kandi this is a public service tukaza twinjira muri international rights amategeko mpuzamakungu uburenganzira bw'umukiriya uguriye public place ariko uko biri kose urazi ko yokwitwarira mu gipolisi akabuciye wewe washize ngaye muzo aracagura karabiye mukwiye ugasigarura bipanga neza n'agazi kiwawe nokuri gusa n'iki icyambere wibagira igituma we utari kurabitahura nuko wewe ubayeho kubera amafaranga baguha n'abantu bagutunze baje bagasamba gutsiruze ocubabaye jewe basi muri make ndabitahura cane gose ko kwihangana ukaba wogira birakenewe cane muri customer care. Ubereza ndakubwira kuba utoba patient ngumukiriya azasambaguze byose yigere yipime. It is not your job. Ako kazi kuzogaheba nozo nivuga namba nibyo birigwamwo abantu badazi aguma azinga apanga. Whether you are not a patient in this way. I am not. That's why I have done so good. Sinoduga hejuru kangahe ngo venga utanguri. Wachumuchakira. Ukira ati utanga sizokwakira. Responsiveness. Nindi point key point muri customer care. Yes. Responsiveness. Answer questions and solve issues quickly. Kuba ushoboye habaye akabazo hagati y'umukiriya n'iki ugashobora gutora inyishu hakiri n'ingoga. Hari abantu usanga ashabaragiranye amakonflict na service runaka ku buryo muhurira naha ngujya namusanze hariya bigenda gutya no solve problems. Okay, so customer care skills rero ubushobozi la capacity customer care agent utegereza kuba office kugira uje in your position. Active listening ni
écoute, effective listening. Kumviriza. Ona kimana yaduhaye amatwi abiri. It is not for nothing that God gave us 2 ears. Imana ntiyihenze yaduha amatwi abiri kugira ngo twumvirize neza. Ibiciye ngaha tuvyumve n'ibiciye hirya byose tuvyumvire rimwe. None nawe gacu usanga urazi ko hariho mu ma services hariho urugendo ukabwira iyi mpuzu nanga niba kumva akaguma kanango kandi abantu biyambaza amarinete nk'uko iyi mpuzu nanga kaguma agaje kurabira hejuru mu mararita akugana barababaza ariko usanga atari kana nakumviritse yego usanga ariko yivuganira n'aba diaspora cyangwa ugasanga yifitiye ibindi vyiyumviro vyiwe mu mutwe swatari ni hari umuntu aba physical presence ari ngaho umugabo mind irahandi umutima urahandi rero utegereza rero uri mu customer care utegereza kuba mentally and physically present kugira ngo wumvirize umuntu ko ntuwo kumva umuntu ubwenge atariho buri no listening okay listening good active listening turafise a problem solving uteza kubura umuntu azi gutora inyishu z'utubazo duserutse problem solving okay resolution de problème positive language use positive language positive language ni ukuvuga kugira imvugo igororotse positive language hari umuntu acira bita langue de vipère ugasanga avuga nabi n'ubu abantu bavuga ngo ujya muntu ashobora kugenda uravuga nabi kabisa urumva si byiza kaso muri customer care rero kabuzire yuko nuko nyene burya abantu iyo bagiye gusaba akazi ntumenye umuntu avuga nabi urana umuntu ari kaje gusaba akazi ariyorosha akavuga n'ama qualities yiwe I'm good at communication kandi ariko usanga atari byo ego sha kandi bamara kumuhayaringa bamuhisemwo ugasanga ni wa wunda treatinga aba customers very bad to treat customers gufata abakiriya nawe rero naho utari patient urazi ko ngo ntiwo kwihanganira umukiriya aza gusambagura impuzu muganga uwo kwandika ikete yo gusaba akazi wovuga ngo amupeke ako kantu kabuzemo nyene kabuzemo reka baguha akazi mugabo hari ibintu twandika kandi tuzi neza yuko atabyo dushoboye ukavuga ngo jewe okay ngo language skills indimi nzi ngo ndazi igifaransa ngo ndazi icyongereza nta bya bindi nigera gukora handi wowe ngo urazi igifaransa kandi wowe ndazi amajambo uzi ni bonjour comment ça va masabange arona kandi no return naingiye kuvuga mu cyongereza ngo no return no retour urumva rero ico rero problem solving positive language time management time management rero nuvuga gestion du temps burya rero ari umuntu akubwira ngo burya rero ngo sinaje kukuraba ngo kubera umwanya wangoye ahubwo nta wewe muri programme ziwe wewe nturimo nivyo cyangwa sinakuvuga ari umuntu avuga ngo sinakuvugishije kuri WhatsApp kubera ko ngo nabuze umwana ego ndumva basi ashobora kuba aronka umwanya w'abandi ariko wewe uwo mwanya yarose narakubwiye ngo ntiwamvugishe urazi ko nagukari hanyuma ucufotorera ndagufotorera byose ingene kutavuze ntavutse narabibonye mugare hari abantu babesha bitahurira hari abantu babesha urumva si umva narabuze umwanya ugasanga yaravugishije nta muntu atavugisha abantu bikubona but in case ari gihe bishika but those are exceptions ugasanga ngo urumva ngo ahubwo nta interest nta kamaro mwije wabona yuko gahari kugira umuvugisha otherwise with a poor time management yes
kutunganya umwanya nabi gutunganya umwanya nabi umuntu atunganya umwanya nabi cyo bamwita a poor time manager ndiko ndakwihweza ntabwo uri poor time manager ni kubera nkunda je umwanya ndawutunganya neza jewe ndazi ko mugabo rero ikintu gutunganya umwanya kiragoye hari ibyo bita priorities babona priorities gutunganya umwanya neza ukamenya ati iki gikorwa nico gitangura niki kiratangura niki kiratangura okay university going to university getting married going to university and the job and the job bakubwiye ati rero muri in a given bank muri bariko baratanga ubuzi ingo kandi batanga baraba humanité générale ibyo bya université ni babiraba okay ahandi naho umugabo avuga ati jewe n'inkwano nca ndazizana byumvira kuri university anko nawe reka arabwira ati go to university onko reka arabwira ati genda kwiga university turonka umuntu afise university ari byo usanga nko muri family abantu bize university ari bake yes rero inama y'aba elders bakura bakavuga ati tuze turarihira abana bacu natwe turonka bize university bakakugomora ati rero genda kuri university harama university menshi ngaha ibujumbura genda rero wige tuzokurihira umusore nawe ugira ati reka zigete maridi reka tushingugwe wacu ugaca wumva hani naho akazi okay what would be tondeka rero ndakubwira aho rero ingene byogenda hari ibikorwa bibiri byojana oya nabyo kujana kujana reka ndakubwira ingene ngiye kuvyishura jewe ako kazi sinokareka iyo mahirwe noba mbonye rero ako kazi nogakora ko biri kose ndagakoze haragera ku mugoroba ntitubandanya akazi ndabandanya ku ishure nkiga soir maze kwiga iyo soir ndatonda ku kazi mu gitondo natonda no ku ishuri bivuze ngo umuvyeyi ntazoza kunjajinga ngo nturi kuriga université canke iki niki camenya ingene jewe ubwanje ni program wa musore nawe rero sasa musore ashaka ko tubane maze kubona nyene ko bimeze nyene yoza mu nyuma wewe wahije kubitondeka yoza mu nyuma nyene nuko nyene aha rero no one is right no one is wrong ntugire nta busa ndaguha wewe personally oya ntumbaze personally wewe niwe uzi your life how to orient how to dialect your life abyumvise mugo kabitondeka nabi byose bigwa kuri wewe nyene jewe I will not suffer wewe you will suffer wewe nyene ubwawe niwe uzogira ibibazo none ngombe yihe nama nkawe naho wewe wobitondeka guturi jewe ndi wewe I cannot be you no wewe gute wewe uraraba eske jewe ubu ishuri niryo okay inyuma yaho vyogenda gute ngizi ibi inyuma yaho bizogenda gute ni jeu de carte hadi bitasiri couper ikarata ijya zose ndavyumva umukino w'ikarata rero ukoreje ikarata itariyo baragutsinda ndavyumva il faut jouer la carte faut jeter la carte qui surcoupe no ikarata ijya zose warigeze ukini ikarata harori imikino rero abantu rero bibaza ngo nta kamaro ifise n'ijya jeu de dame bijya byose en fait it opens your mind yes thinking capacity listening kwiyumvira urumva ni that is life ubuzima mu buzima urugendo ni karatu buri kurakina ucanze nabi ivanga ni wuba wicanze rero bavuye ngo yicanze neza urumva rero muri customer care rero ico kintu kirahambaye cyane gose yes priorities kumenya uti iki kintu cyo gitangura hakura ikiriki hakura ikindi gikurikirana product knowledge
kumenya yumvire uri kuri customer care mugabo akubwira ngaha mudandaza ibiki n'ibiki ugasanga ico gikora iki ngo ntavyo ndamenya neza ngo ntavyo nzi neza ngo reka ndakuhamagarira ubigushigurira kandi ni wewe basanze kuri customer care umaze kubona ibiki muri customer care all around jewe vyo manze kubona muri customer care nukuri si henshi iba applied kubera yuko usanga umuntu aba amaze kubabazwa nyene kenshi ugasanga uragiye nk'ahantu runaka ushaka service bagufashe aho kugira ngo bagufashe bariko bakubwira nabi bakubwiye kora ibi nibi banza ugende kwa naka baraguhanahanye muri make biheze ugarutse hahandi watanguriye kwaka ya service ugasanga uwo hejuru yari yakurungitseko niwe aciye agarukana akubwira ati genda hariya niwe aza kugufasha ati je ngaha ntaco nogufasha kuko ivyo sivyo nshinzwe hahandi wagiye wirefera ubwa mbere niho bari bugufashe niho bari buguha iyo service ariko ugasanga arinze kukujuragiza nukuri Yego nibaza yuko rero bakunzi bacu badukurikirana bumvise akamaro ka customer care bumvise yuko mu buzima bwa misi yose mu bikorwa tuba turimo abariko baratugana niba ufise na company yose organization wakira abantu bagire customer care niho uzoba uriko urubaka urudandaza rwawe ntuzoba urubaka izina ya company yiwawe ya institution yiwawe kugira ngo ibintu bigende neza kandi wafata neza nzobwira n'ubundi tubwira none ati hariya tuzozira rimwe tuzosidukana niyo okay rero reka sezere abakunzi bacu tu bipfuriza yuko boranirwa muzama bwa misi yose batange customer care cyane tutoswe gutaha tutunuye imitima tugomba guturika kubera ingene mudashaka kudufata neza okay murakoze rero ndaza yuko tuzosubira mu kiganiro gikurikira kandi tuzobazanira ikindi kiganiro kiryoshe nk'igicuno munsi murakoze cyane